amaze kujana hano henshi ndiha amahera abapfumu bamubwira ngo turindire ngo mu ndwi zitatu ngo azoba afise umwana ariko yamubwira ati ibyo bintu sibyo aragera igihe tujya utiko n'abapfumu batinda bagatwara ubwenge bw'umuntu mu ndwi zitatu. Yesu ashimwe cyane. Nshimiye Imana cyane kubona mpagaze hano uno mwanya kuko sinari nzi ko nohagarara hano uno munsi. Ibitero byarateye iwanje no mu banje, ariko nshimiye Imana kubona uno munsi nkivuga nkiri muzima n'abandi bakiri muzima. Imana ibampezagire. Amashi ku mwami wacu Yesu Kristo yakoresheje umwanya neza abazimu bapfuye mu izina rya Yesu. Amen. Nana nagomba kunyarutsa. Yego nagomba shimira Imana ku muntu narasengeye nafashe urugendo ibwe na telefone rero ndamubwira ingene bimeze ndi mu mboga mu byazi mu mboga garafasha gusenga nabo muri sire barafasha byabaye bikomeye umuntu amuzanye hano kubera turi ko bishaka kumufatira abakozi b'Imana hano bakoze bikomeye yo gutanga intahe ruguru ko byashobotse. Yesu abampira umugisha abazimu barapfa mu izina rya Yesu. Dukomera amashyi umwami Yesu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nanjye nje nakurikije ishima Imana ivyo Imana yankoreye. Naje ngaha nararwaye indwara maze imyaka myinshi cyane nasinzira. Naragiye kwa muganga rwose abaganga bose baravuga ati ibyo ntabyo dushoboye, ariko nshima Imana ko ndi muzima kandi sinzira. Ikindi nshima Imana inyigisho zo kubohoka duherutse kwinjiramo. Hari ikintu Imana yanyigishije gukorera Imana muri bike mfise nkabikora kandi ntaravye ivyo mfise ibibazo mfise niga kuyikorera mu buryo bwose ushoboye kuba mfise. Ndabishimira Imana cyane kandi nize kwiga guharira ikintu cyose umuntu wese yaba icyo yakoreye niga kumuharira kandi niga kugira umutima wagutse wo gukunda abantu. Imana ibahe amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mananje shima Imana kubona ngeze ku isaha n'iminota n'uyu munsi ngiriho nkishima kandi nkifise amaguru akwiye. Ndabishimiye Imana rwose. Hanyuma ndashimiye n'umukozi wacu atwitaho akadufasha iyo bitugoye. Ndashimiye n'abasenzi bitanga. Imana ibahezagire wongera amavuta. Hanyuma ndashimiye kuba Imana yarakoze kuko twaragwaye tugwara ukuguru bene umuvyeyi wanje ariwe yitwa Mabukwe niwe yatanguye gufatwa ndasubira, ariko ndashima ko ubu nawene bambwiye yuko atanguye gutambuka yigendera. Ubu ndabishimira Imana. Hanyuma Imana ibahezagire. Amashi menshi ku mwami Yesu. Imana yarakoze. Yesu nashimwe cyane. Amen. Murakoze cyane. Jewe intahe yanje n'ikintu kiryoshe muri nyene hanyishije gushinga kuko bamaze ngaha ni byiza cyane, ariko cyabaye muri iyi ndwi n'ikintu gikomeye. Icyo kintu jewe nakoranye inyama hanyuma ndameze inyama sanga iri kumwe n'igufa ifashe amanuka barakene ngaha ko mbana n'umuganga acambwira ati tica urapfuye aho baragusatura. Ndagenda ndanywa amakoto igufa rirakumanuka, ndagura umuhi ndawurya muhurigira igufa rimwe ngaha. Ndavuga ati ngaha karabaye barambaza. Nje ndagenda muri dushe ndafukama ndavuga ati Mana ya Ibrahimu, Mana ya Dawidi, Mana ya Isaka, Mana ya Daniyeli. Ndavuga Imana ya sokuru wanje nikora busigaye iyo Mana irankiza kabisa. Ubwo ndavyizera nti Imana we wazuye Lazaro. Ndavuga Imana ibintu yankingiye haba mu nabana handi nti iki ntikunanire. Ubwo nyene numvise indoki kide Imana ihagije. Amen.
byerekanye no mu mahanga nibo bari bose kubera nabonye yuko imana ifise kabisa bizera imana uca wumva kiraduze kica kirasohoka waranakibitse dukomera amashyi umwami Yesu ni ikintu kiryoshe ubuzima bwiwe bwararokotse twongere tuduze icyubahiro imana ya Aburahamu na Isaka uyihamagariye no muri dushe yakwitaba we Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Yesu ashimwe kandi. Amen. Jengo mbashimira Imana naragwaye cyane ariko nzunguruka mu madini menshi kwa gatanu niho nazutse mu bapfuye kuko misi yose nama ngwaye nsangira n'abantu bapfuye ijoro ryose ariko kuva uwo munsi wo kwa gatanu n'ejo kwa gatandatu naryamye ibyo bintu ntavyo nabonye hama Yesu ashimwe sinovuga ni byinshi Yesu yamoreye sinobivuga ivyo birakwiye abazimu bapfuye dukomera amashyi umwami Yesu abazimu bapfuye kandi ico kirahagije Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagurukijwe no gushima Imana itariki 18 z'ukwicenda Imana yarampuye muri broke ndi muzima n'umwana akomeye hama ndashima Imana ko nongeye kwakira telefone y'umugisha muri iyo ndwi Imana ibahezagiye. Amen. Imana ikomeze ikore. Nanjye ndashima Imana yuko umukozi w'Imana wacu atwigisha kugira umutima w'urukundo gutanga ndashima ukuntu uko ufite kose mu buryo ufise ko nanjye ntanga ntigunga nkatanga mu buryo mwafise Imana ihabwa icubahiro hanyuma nkashima intare yanjye mfise mu kwezi guheze kwa11 Imana yabonye ko iriko irakora iri kwizamu Imana ihabwa icubahiro narabonye Imana icyo yankoreye ko masezerano Imana yanyemereye mu bintu bitatu kimwe cyarasohotse itariki 6 Imana ihabwa icubahiro ku nkomezi z'umukozi w'Imana wacu nyirabisengera tukabona ikiganza c'Imana igisetendo kiza niteguye amen. Amen. Imana ishimwe Imana iri ku kazi. Amen. Ndashimira Imana yampaye ibigeragezo ashoboye kwihangana abashimira Imana yabimura ku rupfu umunsi wa kane nari mu isangano ariko Imana irangiye hama ikindi nshimiye Imana mu mafaranga 100 wampaye nabonye ukuboko kw'Imana umvise gushima Imana bahezagiye umugisha w'Imana ubane nawe yongere n'ibikurikira. Aha mukomera amashyi Imana. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu. Hanyuma ngiranse ku mayange byinshi ndibaza ko Imana izogenda ibigaragaza. Hanyuma icyo ntabwo gushimira Imana imbere yuko nzotangura gushimira Imana nuko nzomanza nkayipfukamira. Hanyuma nkayisaba imbabazi y'ibyo noba narakoze ikabandanya kunkorera ibyiza. Ni ukuvuga icyambere ndashimiye pasiteri nagumye nkurikirana ubutumwa bwiwe ku iradiyo naho ntari bwatera inkambuko yo kuza gusenga byaramfashije cyane kugera aho ndonka umukozi w'Imana umwe akorera ngaha aransanga ahantu nari ngorewe arambwira muti ingo tugende usikire uyu muntu azogusengera kandi uzokira. Hama narahuye n'ibigeragezo byinshi cyane bimwe bimwe natanguye kubibonera inyishu ubu yarageze kunyegera arambwira muti aranemesha arambwira muti bandanye usenge byose bizotorega umuti kandi bizogenda neza. Ubu rero hari umuntu yariko arampiga aho ntanguye kumviriza ubwo butumwa ejo bundi niho yashikira wa mupasitori aheruka ngaha ahagiye kunyaturira ibyanze ingene bimeze yarashikira arambwira muti wowe naripfuze kukwica ariko imbere yuko nipfuze kukwica nsambona ifoto yawe imbere yanje hanyuma ntabwo bitagenze inzoka ntabwo atakora inzoka yarantumye inzoka ibyo byose byarananiwe. Hanyuma jewe ndacari mu rugamba umwe wese muri mwebwe mubandanye mumfasha gusenga kugira ngo na madamu azahore gushika ngaha agakiza ndiko ndakira nawe akakire nuko Imana ibampezagiye. Uwo muntu yaragusabye imbabazi. Ego yarazisabye yarampamagaye arambwira muti ngirira ikigongwe nukuri sinzosubira kandi imbere yawe ndabona hari ibintu byinshi wifuza gushikako murakoze. Amashi ku mwami wacu Yesu. N'abarozi bazoza kugusaba imbabazi
ntimwabyumvise neza. Yaramuroze arasubira aramuroga arananirwa kubera Imana yari mufise ko mugamba. Amatuma inzoka mutuma n'izindi, ariko abona Imana yo muri repantaso imuhagurukiye acaraza aramusaba imbabazi. Dusaba Imana repantaso uyu munsi ihagurukira abasi banyu mu izina rya Yesu. Yaba wabyumva watera iyindi haleluya. Yesu nashimwe kandi amamagaze nashimira Imana data mushobora byose yo mu ijuru. Yarangiriye neza kuva 2019 mushikiye isaha sinasubira kumira ikinini cyo kwa muganga kandi nahora nkunda kugwara cyane. Hanyuma ikindi ndashima Imana ko yanzigamiye umuryango tukaba dushitse muri aya matariki yo kurangiza umwaka twese tukiriho tugihumeka. Hanyuma ikindi muri aya masengesho twari tumazemo iminsi narabonye ikiganza cy'Imana cyane ni muyimpera amashi. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nongeye gushima Imana ejo yarandindiye umwana gusha. Ariko nditegura ngo nze muri repetition nashaka no guca muri pressure kuraba ntagwaye. Umwana rero ndiko ndategura ibiharage siganeze. Ndambona araje atereye nk'igiharage ataratsitara koze ukuboko mu safuriya yuzuye ibiharage. Ndashima Imana rero ukuntu nibaza yari gusha ariko ntiyahiye cyane naciye ndamusiga wa munyu. Ndashima Imana yarapfubanganye hafi imbuto duto uko naziga yari gusha siko yahiye. None Imana ntibihererwe icubahiro. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Mwabashima Imana. Imaranye imisi ibitero by'abadayimoni. Pasiteri arabizi nadere n'abarezina. Nawe n'ibitero baradoga urubavu rurizana ntarwaye. Zabara imisi utatore ibitero. Ariko nakiriye nkamubwira yarasengeye. Pasiteri adere n'abarezina barabizi. Ivyo birenganye bandoga ukuboko. Mara imisi itakunda gukoresha. Naho nyene nakiriye ngaha. Ivyo babikoresheje abona ko vyanse aho nirigwa mu kazi ka misi yose. Hari dimashe naje ngabusenga natashe ku mugoroba turangije amega yose. Nashe umwana arambwira ati mama hamukorera hateye icitwa imisiba nyinshi. Imisiba nyene hari kuzuba nta n'imvura yaguye yari maze ukwezi tagwa. Ndavyihoza ndavuga ati Imana habucubahiro. Ngiyeho mu gatondo umudamu turandariza hamwe acirambwira ati yo mukozi w'Imana ejo narakurondeye harya abantu dusenga Imana irivugiye baratunze nawe utovuga ko umukozi w'Imana ibyo bakubonamo barabibona ati hawa turatibona imisiba tutazizananye turakurondera kuja kuhasengera. Je nari gusenga kuko nama nta kumugoroba ati byari biteye ubwoba ntiwari kuhadandariza ibyo bintu bihari. Ndavuga ati uko iki mutaseze ngo twarirutse turagira ubwoba. Mwe muratega ubwoba n'abadayimoni. Je sigitega ubwoba n'abadayimoni mwari gusenga. Ivyo birangiye bukeye ngarutse kugira ngo Imana ibinyerekere ko byari byo. Ndangije akazi hari ibyo nkora bikarangira saa 4 cyangwa saa 5. Zambona imisiba nyinshi binini bimwe bisumba ibyari byacu. Aha cyarabwira mama nakati ngo banakwerekere ko bisenga Imana yo mwicu. Nimba abadayimoni bajeje ntahari ubuhore ni honzi. Ndahagara ndabavuga ati mwabisiba ninde yabazanye ngaha. Ubu ni honzi si hamwe hejo mwita. Numbe cyurimbwiye ati senga ukikuza aha. Ndasenga ntiwabona ko iva mu kuzi wabona binyagara gusa. Aha numbe cyurimbwiye ati giye kuzana ibyatsi bituriye. Ndabiturira ati mu izina rya Yesu murasha. N'agasokuruza n'umwana n'uwaye. Ndabiturira mu izina rya Yesu timana repantas. Ho repantas yaje hageze. Imana ya Joseph narayambaje uwo munsi. Tuhereye no munsi isaha ninyene mutazogaruka ngaha. Cyanarindira kubiri byoza ndabura baguma barandurera. Atiwe niwe twarindiriye cyo no munsi ntibizoca kugaruka. Kuko uyo munsi ingazi umunsi bigize ejo ingazi 3. Nta na kamwe karanga. Tuhagare nk'abasoda nirutegwa n'abadayimoni ngo twiruke. Yesu nashimwe. Nabonye Imana nawe no musubona Imana ko Imana turwanya. Haleluya.
bature mu izina rya Yesu. Nuwari babarungitse ubu yarikosoye ntazosubira kuko abana biwe bose barageseye. Yarazi ngo ruritaha nkuko baje kuwa Mungu ntibahure na abo muza guhura bose ubaturire mu izina rya Yesu. Teguriye kwibaruka uno mwana byarangoye cyane kuko je ntarabyara nahora nibaza ngo umuntu abishobora bivanye n'uko angana ariko siko nabisanze. Uzi ko ari byo uvuze subiramo ako kantu ko karyoshe. Yewe ntarabyara nahora nibaza ngo umuntu ashobora kubyara bivanye n'imbaraga afite cyangwa n'ubunini afite ariko siko nabisanze. Ngombe rero kubanza gushimira ababyeyi bose bari ngaha nukuri Imana ibahezagire. Haleluya. Ababyeyi batubyaye ni ba nyakubahwa muze mubaha ikibanza babyagire barakoze. Hanyuma ndashimiye Imana kuko imbanyi yanjye yari ifite ibitero byinshi bitandukanye. Pasiteri naguma ndamutelefona ntamutora uwunyitabye nawe ngo ndi mwarimu Olive. None wowe uri Pasiteri Joseph ngoya none uri Olive yego je nashaka pasiteri ntibyakunze ariko mu nyuma nagiye kwibaruka umufasha wanje yaramutelefone aramutora acasengera kuri telefone Yesu aguha umugisha warakoze kunsengera. Nicyo nashaka gushimira Imana. Amen. Igituma utari bwantore nuko atari bwagere hageze waciye untora. Ababyeyi muri banyakubahwa uzi nawe ko atari bwahagacira ababyeyi yakabahaye ari uko nawe abonye. Yesu nashimwe. Amen. Ndashaka gukomera amashyi Imana ya Repanta. Amen. Ego mwindwi twarimwo nuvugana nawe telefone y'umugisha. Ego nahezagiwe n'ijyandwi twari tumaze nayimaze ningaha nanje narahezagira mwe namwe agomba gushima Imana. Ego nuvuga tuyongera amashyi ku mwami Yesu ko Imana ikirahezagira abantu bayo. Haleluya. Ariko nimba udafise ishari ntiwovuga haleluya ko umuntu yaheza. Yesu nashimwe. Ndashimira Imana cyane kuba iyi saha mpagaze hano mvuye ku mwuka w'abazima. Nkashimira cyane Imana ko ababyeyi banje bose bakwiye. Nkashimira Imana kandi ko abo tuvukana bose iyi saha bose bakwiye. Hama nkashimira Imana cyane abasenzi ba hano ndabashimiye cyane rwose. Ndashimiye rwose n'abagenzi banje bose bambaye hafi nari ngwaye narahuye n'ibitero ndagenda kwa muganga na buri ngwara nimwe ngwaye ariko by'ukuri ndashimiye Imana cyane kubo yankijije numva nashima cyane. Ndabashimiye cyane bari Gina Sifa ndabashimiye rwose abantu bose n'ukuri banyitwararitse. Imana ibumugisha. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Imana yagize kwita harisaye y'ijoro ugiye kwibombo tuba ku miryango itatu byose umuryango w'iwanjye sinanugaye hanyuma kwibombo nshitseyo itara ryari ryazimije kandi uri kwibombo ntubona ku muryango iwacu ndavuga ngo Yesu ushobora gukarabira ahantu hazimije reka nje kwatsa itara ubundi itara bajya ati uwo munsi barakimije niyo kwatsa itara njya mbona ubusuma ku muryango iwanjye bukora ubukungu tunakwabira tunahunga rwagenda mube Imana yakoze igitangaza ko munsi bazimye itara ndakuryatsa siba kwiba ariko imiryango ibiri dukurikirana yose baramaze kuyiba ko harimo uwo bifitemo kabiri ariko uwaje wararinzwe. Hanyuma mu mezi aheze abo dufite udupfungwa tugomvuka baranukiye umusonga w'umutima Imana idusabiriza mu kirere imbere yaho barantumye inkuba hanyuma je n'umuturage kubise umuturage ntororera jewe je ngaho umukozi w'Imana nakora ati baragutumye inkuba umunyakayogoro bagiye kwicisha ko acaca Tanzania yogereze n'ingufu araza aratuma timugaye Imana yayusabije ku kilometero uri gushikira ahantu gasoma. Shimira bitu yamiri maso yamituye bidahuriza basinzira. Aho ni bokobera abashomami Yesu. Zituma marayika n'abatazihagarika. Urumva ko wakubise mbere yarakamubwira kereka barondera wewe aho urahatswe ni marayika yaguhamagaye.
ageze hano imana ikaca ibitwereka imana irahari canke ntayihari irakora canke ntikora dutere haleluya kubera imana iri ku kazi imana iri ku kazi ikazigama abantu bayo Yesu ashimwe mufashe dukabama umugore turamuhama cyava apfuye ashaka ko twokama tuja mu bapfumu kurondera abana aranzungurukiriza igihugu cyose ambwira ko afise ahantu ba nyirabo bamubwiye ko hari abantu batanga abana turazungura igihe cy'umwaka urenga igihe n'igihe buca tugenda ahantu bita mu Rutana nsambyuka no kuri telefone nca numva kw'iradiyo ibintu byo ngaha bariko barashima Imana cyabwe uyu munsi aho dusibe ndumvise ahantu basenga tugenda narambwira ngo wewe wamahera ngo wishimira ngo fisi ngo nashaza kuberaho ngo nazi ugiye ngo tuza kuriha imodoka ngo tuja muri bisi ngo niyo twakuja ngo twari kuriha ntabwo ati ngo tugenda aho hantu tuhasibe kuko iyo twagiye hose nta kintu kiravamo yaramaze kujana ahantu henshi ndiha amahera abapfumu bamubwira ngo turindire ngo mu ndwi zitatu ngo azoba afise umwana ariko yamubwira ati ibyo bintu sibyo aragera igihe tujya uzi ko n'abapfumu batinda bagatwara ubwenge bw'umuntu mu ndwi zitatu ni umwana w'umuntu cyane inkoko niyikora mu ndwi zitatu iminsi 21 naho nibanza guta amagi kabundi aba navuga ati ibyo bintu byose bakubwira ni ububeshyi kuko ibintu byose bavuga urabona ko ari ububeshyi ndamuhera ku wa mbere w'iwabo yari yanjaye kandi arambwira ngo navuga ati ko yakubwiye igihe nticarenze ngoya ngo ahubwo ngo mpayandi mahera sawa ucuraza vugana ari ngene ndavayo mvuyeyo candabiheba byose navuga ati jewe ubu sinzosubira kuja iyo njanye wora turijana jewe ndaheba muri aho gatondo niho numva intahe nuguruye telefone ndarumva intahe ntabwo ahubwo tuje aho hantu kwijabi niho numvise hari ibintu bidufasha mu bibazo turazana irya mbere baradusengeye hariho abarimu badusengeye nkabona ko dutashe yabyizeye ariko twashika muhira nkaca asanga yibere nko hari abapfumu nk'iyo za Buterere aha mu gisagara hari abapfumu benshi wangu hari abapfumu benshi abantu benshi barahari ariko ntabwo ati inzira zose yo kuragendamo sizo kuko abantu bashika benshi baradubeje urabibona yuko bakubeshe n'ubu nta kirava ambwira ngo ahubwo wewe ngo abiwanyu barakurotse ntabwo ati sawa wewe reka nakubwira guha umwanya wo turijana je nta ngorane ndafata ndasenga namara kuza ngaha nkamuhereza amahera yo gutangira 10 urabona mu nzu ntaco winyegeza twaba turi muri saro narawa mishakoshi nkasanga yamahera namuhaye ikigira 10 yibere mishakoshi iwe hagati kube gutayatanze goreka shareko ngo yayo ndopuma ndayigurira kana ati sawa ndaguma ho turabaho muri ivyo ndaza ngaba dusengera biranga igihe n'igihe mu gatondo amaze kubona yuko ibintu by'abapfumu ntakibijamo namuhakaniye ashambwa mu gatondo sinza akantu twapfengiye mu bintu by'akazi ashambwa ngo ndigiriye ndiyumvira umuroho w'abapfumu narimbayemo ntabwo ati sawa ikintu usigira mu nzu iradiyo na televiziyo ntuwo bitwara ibindi byose bitwara umva amahoro kandi ubishikane nyambugiye muhiri wanyu sawa ncana telefone wabo numva ngo ntiyagiye haheze iminsi shasanga yiyanira n'abandi bagore ahantu jesha nguma ndasenga kabisa ntagihe nasibaga kuko ndumva yuko gutabagwa ko waje kuzoba mu nyigisho numva kabisa ndasenga ndaza handi ubumwe kandi nasubiye mu busore nibana mu nzu ndi ubumwe sinasiba n'akazi sinakora iminsi yo gusenga sinasiba hama sinzi ahantu nagiye gutembera mu Cibitoke cyarugomba ndondera y'uwundi muntu
ndamusaba abanyina biwe baramuha nande wowe wundi waciye umuhera narahevye kuko oya kabisa narahevye kuko inzira ziwe zose nasangaye aguma ncana mu bintu ntushobora by'abapfumu gusa. Umviriza rero uwo kumuheba byarumvikanye mwari mwatoraniye mw'ibarabara nta hantu mwaciye nta hantu mwakoze ko byagenze uko rero ubu wo ufise jya mu nzira nziza mukizwa urabyemera? Ndabyemera. Apana kugumutora hamwe ngo uwo muntu akupfa warahagaritse none uwo muri kumwe turi kumwe n'uyahejeje gushinga intahe y'umwana afise hano ari hano tunganya ibintu rero naragiye mu binya rero nabaye ngaha umugore we wa mbere yaciye avuga ko agiye gukora izindi ngo kuyirona ibyo byihoze ibya kera byaragiye reka tuje kuri bigira kabiri ujya wari wamutoye urumva nyene nuwo mwivyo mwaranditswe n'uyu genda mwandikwe ningoga muje muri komini ama muce muza muje mu bavyeyi muje muri komini muze tubahezagire ukomera amasho mwami Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. None Imana yaramwishuye yamutoye mu nzira icyo wawe n'umutora ucambukwa no gutakaza. Ubu rero ubundi dushaka ko asubira gutora amagwa atakaza kandi waje mu nzu y'Imana ntibashyira ibintu mu rutonde. Haleluya. Nimubere Imana mashi. Ndashimira Imana cyane itabara igakuraho umuntu ataziga ikamugeza aho atibaza ko ashobora kugeza. Ndashimira Imana cyane kuba nkiriho nkaba nararose n'uyu mubebe ntibyari byoroshe. Satani yagerageje kuntega imitego kenshi gashoboka ndakama amaraso nkagenda nkomeye ngiye kwa muganga nijyanye ndashika ngo wakamye amaraso ariko ndatembera ibyo bikantangaza kandi iyo umuntu akamye amaraso adashobora kugenda wenyine barabazimu bari bahagurutse barateze basanga bateze ahadategeka. Ndashimye Imana cyane ubugira kandi ntangariza abarozi kuko ntibabura nimba habarimo barahari baze bapime barahari baratsinze baratsinze ujya tubwiye ko buzuye mu gisagara aribo basigaye buzuye bariko kabisa barahari baragenda byemeza. Yesu rero yankoreye ibikomeye mu mpera Imana amashi bugira kandi amen. Haleluya. Haleluya gose. Nari ndashima Imana ko mperutse kugera ikirenge mu cy'umwami wacu Yesu Kristo kandi zimwe. Amashi menshi ku mwami Yesu. Nkongera ndashima Imana kuva mu myaka 3 maze nsengera ngaha muri gatandatu. Narabe bifise ibigeragezo byama bitera mu rugo iwacu muri wanje intwari yo mu rugo. Icyo kigeragezo cy'inzoka yame zigendagenda ku rugo ariko harageze kuva nje ngaha muri repandasi icyo kigeragezo cyaraheze burundu. Ejo turi ku kazi ka misi yose gasanzwe nkora ndanumva telefone burigiye ya nzoka zirasubiye kubyuka ngaha mu rugo. Hari abana bonyene umumama wabo ari gusenga n'umwana akuze babiri bari ku ishuri undi nawe yagiye gusenga mu masengesho nyene. Iyo nzoka iraba ruhuma mu rugo kugeza aho yagomba kurya abo bana ariko kubw'Imana dusenga ya Joseph pasiteri wacu aragira turinda yamiturinda ikatuzigamira iminsi yose ikatuzigamira ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Iyo nzoka yaratsinzwe ntiyashobora kugira ngo bige abo bana. Inkoko yari iziritse mu rugo iyo yaciye igitambo iyo nzoka iraguruka igurukira kuri iyo nkoko irayirya. Abantu barashwa baduka barapfutse induru barayirukako barayikurikirana iyo yagiye hose kugeza haheze nk'iminota igera nka 45 numva barantelefone bambwira bati ya nzoka barayishe. Baravuga nti ushimwe
ndavuga nti imana dusenga muri repandase yama ituri hafi tuzigamira n'abacu nayo niba umuntu yaba ariko arayituma fatira mana nyaguhoraho se w'umwami wacu Yesu ndashyize ku iherezo izi nzoka abazituma reka bari bo zihindukirira uru rupangu canke uyu muhana ndawuzungurukije k'umuriro ndawuzungurukije k'ubudahangagwa ndawuzungurukije k'ubushobozi bw'ijuru abamarayika b'Imana n'umuriro w'Imana wame waka kuri urugo igihe cyose inzoka izopima kuza izoshe kandi izopfe uhereye isaha izi nzoka ndaziturira ndazica ndazimeragura ndazirandura ndica izo nzoka nikizivyara niyo zikomoka niyo ziva zose mw'izina zikabe kubudahangagwa n'amaraso ya Yesu n'umuriro w'Imana mu izina rya Yesu zizosubira. Yesu ashimwe. Amen. Anje nashimira Imana cyane muri indwi Satani yarandondekanye kuwa kane baruka urugero rurerure nari mpagaze tembere hama rugira rurenganye uraca ruramkwega impundu nari nambaye atabo kandi magara sinzi ukuntu natemba numvise mbabara ngaha hari igifu numva mbabara mugabo byaheze ivyo ndabishimira Imana ko Imana yahabaye hama kuwa gatanu nyene nariye ku kazi tuca mpagaze kuri meza aca haza imodoka yarimwo abasuma abo basuma baca barahagarara hama twari kumwe n'uwundi mukobwa baravuga ngo niwinjire ukirije numva ntekanye tugeze imbere baca baravuga ngo hadi imbere turengana ubafashe abantu bafise urumogi ubu n'izahabu ngo none rero mufise telefone canke amahera munashire muri sake envelope yiciramo imushiremo batumvise ko je ndababwiye imushiremo baca baravuga vamo rero nobabwira abana abasuma bafise amayeri menshi udafise Imana barabitanga bakabibanebe hama bageze imbere bagasanga harimwo amasabu bashizemo amafaranga n'amahera bagasanga isabu rero mube maso cerere mu Imana yagiriye uko Imana ndayizi narayibonye ndashoboye Yesu ashimwe. Amen. Mwabantu b'Imana ariko umuntu akubwira ibintu nk'ivyo ukamuha ibintu vyawe akaguha ibahasha uzi ko bafise imiti mwiyindwe hari umuntu yaje ngango hari abantu banyemereye akazi ngo bambwiye yuko ngo ngenda ngo banyeretse n'ahantu akazi ndamubwira nawe ugiye ntutanga amahera yawe nabimubujije inshuro zibiri arongera turahura arabimbwira ntututanga amahera yawe bukeye azamarira ngo ziko nagiye ngo ngo amafaranga nkayabaha na telefone ngo bakurira hajya sinsubire kubabona namubujije inshuro zibiri arayatanga agaruka kumbwira kandi iyo ndamubwira ngo yame ntiyari kuyama. Ndashimira cyane ndashimira Imana ku buryo ndoba mpagaze ngaha kandi nkabashimira ibatisimu mwamaye abo nateye abo nacafuze bose ngaha ndabasavye mu mbabari kabisa mumpera amashi Imana. Amen. Nonge nkenguruka umukozi w'Imana Eric ahari ahaguruke mumumpera amashi wewe yarankurikiranye na cyane yaragumya telefone kugira ninjire muri serire mumumpera amashi cyane gose. Amashi ku mwami wacu Yesu Kristo nahabwe icubahiro. baravuga ngo twateguye amahera yo kukuvuza yose ayo mafaranga yose bura nta n'igihumbi kimwe nongeyemwo bayampaye uko ari nuko ntagira ahomba aho abandi bimukana imatera jewe nimukana imbaho n'umudamu wanje. Imana yarakoze cyane navuye mu muryango ahantu hatazokwigira hagera amatara uburyo nkoze ku rubambazi ndabona ko ncana cyane. Hallelujah. Kandi ndasaba ko akarere mpagazemo akarere mbamwo muri Mageyo
radio Buja FM ntihashika kuko horoka benshi hamwe boyumva ndasavye ize yongereze umurongo kugira ngo ijwi jiwa muhongere ihashikire. Pastor arambwira ati muri uku kwica nyene waza ko azokwica Imana irambwiye ko azokizwa. Ikindi naco uzoronka amahoro akijijwe bimwe bya mu pastor wa mbere aza mu isoko yambwiye. Arambwira ati siwe bameze nk'abamushuhuye umengo nabwenga fisi. Uwo ni wa wundi yakorana n'abapfumu n'abarozi mu rwego rukomeye cyane. Yari afise yarescroka abantu mu rwego rukomeye waza kumurondera ukamubura kubera imiti yakoresha. Iyagukijije gusara wari umusazi amasengesho akagukiza aha nyene ni mu muzi asara yirukanga aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Je mu majambo make namenye ahadahamenyeshejwe n'umuvyeyi wanje. Naraciye mu bigerageza atari bike. Mejeje mariage. Baranzana pa pastor bambwira ko ashaka kumusengera. Inyuma muravyumva? Sawa. Vraiment naramubonyemo Imana. Aramishurira mu buryo bw'imwemu arambwira itari ko birambako aransengera amambona akazi ndashima Imana kabisa. Amen. Amen. Mana ishimwe dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe yaramaze iminsi yaraboshwe kabisa atakazagira ariko ndamubwira ati kubwo kwemera kushika hano no kwitanga kwawe ndazi Imana kwigiye gukora ikugurura akazi ku buzima bwawe kandi mu gihe atari kinini uzoronka akazi kandi niko byagenze. Nta minsi miremire yaheze yaciye aronka akazi kandi keza. Dukomera amashi umwami Yesu. Ibyo turabishimira Imana cyane kandi nawe icyo yasezeranye ku Mana ko cyumva ivyo yaciye asezerana mu mutima aravuga ati icyo niyampakazi nanje hari icyo nzoca nkora yaciye agikora kandi Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Imana imuhezagire cyane gose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Je naye mpagaze ngaha nshima Imana. Imana yankora ibintu bitangaje cyane. Naragwaye nagwaye mvuye ngaha nyene niho naheruka no ngaha muri isengero. Hama ndashikira umwongere ndamubwira ikibazo mfise aransengera Imana imumpera umugisha cyane. Amen. Yambaye hagufi aransengera arandemesha. Rero Imana yamudoye nk'umuvyeyi novuga nti Imana imwongera umugisha n'amavuta cyane. Amen. Rero ndashima Imana cyane. Imana yaracinzira uburyo ntabiziga. Nkija kwa muganga barambwiye ingwara barambwira ico bisaba. Byarasaba amafaranga atari munsi y'imiliyoni 4.5. Mugabo sinigeze niganyira. Ndibuka ijambo noba naravuze mu gatondo rimwe naravuze ngo Mana mu myaka maze y'ubuzima wibuke kimwe noba narakoze kikakugera ku mutima. Iryo jambo nkirivuga nk'inyuma y'amasaha 3 haje umuntu ntanabibwiye yuko ndanagwaye abaza umufasha we ngo mbega ngo prote mwavuze ko hakenewe iki. Muvye amubwira ko hakenewemwo ihoscanel yansaba 700. Ico yakoze amafaranga yarayohereje yose sinigeze nambwiye ko ngwaye mugabo arayarungika. Mbambonye ikiganza c'Imana mu buryo ntaziga. Sinigeze nganya cyane ko ndiko nabwiye umufasha wanje nti mu bibazo byose biri ngaha mu isi nta kibazo na kimwe kitagira inyishu. Dutekane Imana niyo ifese igituma yavyemeye mu gihe nawe bitosa uburyo burebure izonkiza bidaciye mu nzira zo kwa muganga. Ariko kubwo yemeye ko nja kwa muganga naho hari impamvu yabikoze. Ikintu cabaye nibuka ko novuga ko byabaye nk'ishurirwa ry'abantu nigeze kuba nkuza mu bitaro batarishe n'ikingorongoro kimwe. Haje abantu 4 batarenga barampamagara bambwira ngo kugira utekane nawe uje kwa muganga utekanye ntugire ubwoba bw'ingwara. Baravuga ngo twateguye amahera yo kukuvuza yose. Ayo mafaranga yose bura nta n'igihumbi kimwe nongeyemo bayampaye ukwari. Mana rero novuga nti ihabwe icubahiro yacira inzira mu buryo ntaziga
aho abantu utabwiye ngo mfasha nta numwe nigeze nandikira mbwira ngo ntera n'ibihumbi 10 mugabo abantu bari organize ari abantu bane batanga ayo mafaranga agera ku miliyoni 4 zirenga Imana ibahe umugisha nubwo badasengera ngaha ni Imana yabakoresheje amen. Ikindi shima Imana igihe cha operation naho novuga nk'umwana w'umuntu hari gihugira ubwoba gato ariko ndibuka ko navuze ngo mana n'umufasha wanje ntavyo yarazi kandi Imana ishime kuko yari kubona ko nagaragaje ngira ngo nk'ubwo bakumbura naravuze ngo nimba hari imirimo ugikeneye ko nkukorera ntiwemere ko ntaha nagiye muri block saa moya abagiye kumbona bambonye saa 5 z'umurango ariko icabaye novuga nti Imana yarakoze yantangiye igitambo umunsi ngirirwa operation inka yanje ya frizone bambwiye ngo yapfuye bivuga Imana yatanze igitambo mu gishingo canje cyane rero ndavuga nti Imana ihabwe icubahiro Imana ntitanga igitambo kuko natwe tari kudutwara ariko kubwo kurinda ikiturimo canke ico yateguye kuzoyikorera navyo biri mu mpamvu turinda rero ndabishimira Imana cyane ihabwe icubahiro amen amen. Ndashima nuko yanshiriyeho abateramye ntateguye kandi ntabwiye kuko mu bateramye yanshiriyeho benshi bamwe nta nabo nenda nazi ndashimira cyane Charlotte na Claude Protocol n'uwitwa Emmanuel akunda kwicara ngaha Emmanuel ntiyarananzi ariko Imana yabashizeho nk'abateramye bankorera amafungo batambwiye n'umunsi ninjira ibitaro imbere ko muduga muri cagikora n'ikigitego ninjira ibitaro saa 3 z'ijoro saa 4 twari kumwe nabo rero vuga nti Imana ibampezagirire ico yabashizemo niyo izi gitume yakibatumye ico gikorwa Imana ibampezagirire kuko ntaco mfise je no bashimira mu no mwanya ariko nuko Imana no basabira umugisha kuri yo ikazobampera n'iherezo ryiza ni benshi ngaha bamfashe ntuko ndavuga cyane harimo ba Claude ngaha security ba Eric ba Elize bambaye hagufi ariko ndavuga nti Imana ibampera umugisha rero kubw'ivyo rero ngombye gushima Imana cyane kuvyankoreye nibitangaza kuko vyose ntaco nari kwishoboza ataroko yabikoze kuko ico ntavuze mwabwo nari nanibagiye cyane novuga nti satani yagombye guhagaramwa ariko Imana ibana nanje bantera anesthesi barayinteye ariko batangura kungira operation numva rero narabaye mu mwanya w'umubabaro cyane mugabo baransinziriza nikangura vyaheze uretse ko bavuga ngo banteye imiti myinshi sinzi ico byavuye ko ariko Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro igihe c'intahe nibaza iramvuye ko kizogeraho ariko ngombye kugira ngo shima Imana mu ncamake Imana rero bamperere umugisha cyane namwongere nonge kuvuga nti Imana imwongera amavuta nukuri ico yasengeye Imana yagikoze Imana ibahezagire cyane amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo aho ni motela haleluya nyinshi kuzina amen haleluya amen haleluya kandi hanyuma nanje ndashimira Imana kuba mpagaze ngaha suko nari mwiza kurusha abandi suko nari umugororotsi kurusha abandi ariko muri iki gitondo niyumviriye igihe kirekire uyu mupasitori yavuze ubutumwa kenshi ndi mu nzu mu cyumba nkabyumva harageze igihe ndumva kumenga umutima urampamagara gushika hano kugira ngo ndamwibonere amaso mu yandi no kuvuga icyo Imana yankoreye ndagishima cyane kandi nawe nyene igikorwa Imana yamuhaye abandanye yegera ubwoko bwayo abandanye aduha impanuro abandanye adusengera uyu mugisha Imana yamuhaye natwe tuje tuwugereko hanyuma icyo nshimira Imana kandi ndashimira Imana cyane kuba ndi ngaha jewe ndi mu muryango ugoye navuye mu muryango ukara cyane navuye mu muryango iyo ugize ngo uteye imbere baca bipfuza kukugirira nabi hanyuma nariyumviriye kuva muri uwo muryango Imana yarankoreye bitangaza ndarokoka ndashika handi Bujumbura ikigihe kirekire ndaharonderera ubuzima ndabana n'abantu benshi narabanye n'abantu bafite amafaranga ndashimiye Imana kuba ntakorakoye ibintu by'abo bantu Imana yarakoze cyane hanyuma ikindi naco nuko ntagira ahomba aho abandi bimukana imatera jewe nimukana imbaho n'umudamu wanje Imana yarakoze cyane navuye mu muryango ahantu hatazokwigira hagera amatara ubu iyo nkoze ku rubambazi ndabona ko ncana cyane haleluya hanyuma ikindi nshimira Imana nagiye nca mu bibazo byinshi cyane umudamu wanje aranyegera arandemesha n'ubu natashitse ngaha ndamushimira cyane Imana imuhezagire
ntiyabonye ibibazo narimwo yabandanize kundemesha aremera amagorwa yanje Imana izumuha umugisha azagire n'iherezo ryiza murakoze Imana ishimwe cyane hanyuma nkaba narabandanize gusengera hano ubutumwa uyu pasiteri yabandaniza avuga narahuye n'umuntu arampa akazi aho ubundi yahakorera byananiranwe acarama akazi ubutumaranye imyaka 3 uyo muntu n'ubu yavuze muti aha hantezwa kuhaguma wenyene undabira ibikorwa n'ubu turakorana Imana ishimwe cyane ndashimira na Severe akorera hano yashikanye ngaha Imana imuha umugisha n'abandi azabarongore gushika ngaha murakoze cyane izi nawe ni nziza mudamu wawe arahiriwe kabisa izi ntahe aka kantu turakamurungikira twumva yumva amashugwe wamuteye mwabadamu mwe zamutera amashugwe abagore banyu abagabo mutera amashugwe abagore abagore mutera amashugwe kucyo nyene bigenda neza haleluya amen haleluya shengero ry'Imana haleluya kandi magaze ngaha nshimira Imana yo yateguye ubu muvyeyi wacu nyakubahwa pastere yakamushira kuri iki gicaniro ndashima ubwa mbere na mbere ndamwumva namwumvise kuri radio Rema FM Buja FM yego cyane mumbabarire gatoyi kandi ndasaba ko akarere mpagazemo akarere mbamwo muri Mageyo bu radio Buja FM ntihashika kuko horoka benshi hamwe boyumva ndasavye ize yongereze umurongo kugira ngo ijwi ryiwa muhungere ihashikire ize tuzokongereza umurongo tuzobivuga bawongereza umurongo ibashikire kira benshi nongera gushima igihe umwungere wa mukozi w'Imana Esperance yari ngaha yaraduhaye envelope kugira ngo tugishe tukoze kuri envelope nico gituma harabaye igihe rero mu mitwaro natanze mutwaro umwe warishyuwe itariki 3 z'ukwezi kw'icumi mu isengesho mwungere wacu yari gikoresheje kuri radio Buja FM bugira buce ibyo ndabishima nizigiye ko n'iyindi mitwaro irimwo igiye kuzokwishurwa Imana ihayeza amen Imana ishimwe Yesu aguhezagire cyane buca twugurura amaradiyo menshi ashike hose twongereze munkundire dutere haleluya zitatu kuko hari impamvu haleluya 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 hari impamvu ngo mbashime ndashimira uyu murongozi Imana imuha amavuta menshi ishishikare kumukuza no kumuha amaso y'impwemu ashishikare kubona iby'abantu bibugarije naraje ndushe nataye umugabo wanje arambwira ikintu arambwira ati ni wataba abana hari ikintu kibi uzobona nta mahoro uzogira sinzi ko avyibuka haraciye igihe bantu b'Imana icyo Imana yavuze ntibesha kandi aba barasizwe amavuta tumaze iminsi twigishwa kumuvumo umukozi w'Imana ashobora ikintu umukozi w'Imana ashobora kukwatura ko gishobora kugukurikirana nukuri yarabivuze kandi byarabaye nabaye mwisi isi nta cyiza nta mahoro ari mwisi bantu b'Imana Yesu agira neza nukuri Imana ndayishimira ntiyampevye ndashimira umumama ari ngaha yitwa Alice batazira mama zowe yohaguruka kubwo Imana yamutumye agakora igikorwa akandondera ahaguruke dutere haleluya kubwiwe Alice mama zowe ahari ahaguruke ariko ndashima Imana yaramukoresheje aguma telefona akandungikira message kuri telefone ijambo yanyishuye yambwiye ati Imana iracagukunda muga nkaguma uko anyandikiye nkaza rimwe nkaca siba umugabo wanje haragera igihe yavuye mu mpimba turavana ansaba divorce ndamubwiye ati je nta divorce nzoguha ndaguha divorce yo mwisi
mbega iyo mu ijuru nayo gute arihangana arandindira ndivayanga muri iyo si ndayivayangamo niwe mbona ndiko ndatamba nibuka Yesu warakoze nibuka Yesu yankuye kuba ntapfuye ariko Yesu yaranzigamye. Haleluya! Nzobivuga na Satana byumve umugabo yarambabariye ndi mu rugo ndareza abana. Haleluya, haleluya. Komera amasho mwami Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu yarakoze. Nimwagwanya umwasazo bahunga. Jambo ry'Imana rivuga ngo tuyegere. Ngo naho ibyaha byacu byo tukura tukutuku azovyeza vyere nka sheregi. Warakoze Yesu. Warakoze mukozi w'Imana. Imana ikongera amavuta. Amen. Abumvise ugushima kwanje. Dukomera amashi umwami Yesu. Imana yarakoze yiva yanze mwisi ariko yaramubabariye n'umutwara arihangana asubira kumusubiza mu rugo. Ntabwo ari ikintu coroshe, si benshi babikora n'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu aguhezagire nawe ko wumviye ugatinda ukagaruka ku Mana kandi ukabutahura ko Imana yakugiriye neza. Yesu aguha umugisha. Ntihagire umuntu azoza atumvira Imana n'abakozi b'Imana. Muze mwumvira Imana. Ubu yaragiriwe ubuntu butagirirwa bose. Yesu akomegwa amasha ahabwa icubahiro. Haleluya! Haleluya! Je ikintu ushaka gushima muri no saa nuko Imana yari yampaye ishuri. Ariko muri iryo shure hari muri 2020. Muri yo 2020 ariko ndakora mu isoko yo sanzwe ndangurira imirimo. Halaza umuvugishwa ariko aragenda mu isoko. Alambwira ati mama we Imana iraguha ishuri. Kandi uburyo Imana iguha ishuri ndabona umugabo wawe ubuginga atarakiza uzoguma mubandanya muvana. Ndavuga ati ivyo bintu mbwiye nibiki n'ubusi ndasobanukirwa. Alambwira ati nagerageje kubaza Imana mbe Mana kumuha ishuri umumama ni impamvu nyabaki. Imana iranyishura ati iyo nanze ishuri nije ndamwikurirayo. Hari mu kwezi kwa kane 2020 mu kwezi kwa gatanu 2020 umugabo yaragiye ata mpamvu nimwe tudashwanye aragenda agiye ku kazi ntiyasubira kugaruka. Ngaho ingwara nayo kiramfata. Iyo ngwara ifatira mu bintu by'inkorora, ifatira mu bintu byo gukorora amaraso. Bimaze kufatira mu bintu byo gukorora amaraso hari kijya gihe bari bugaye imbibe. Je ni kuvuga umugabo agiye yacyamboloka ama telefone yose sinashobora kumuronka. Ariko urudandazwa sinigera ndandaza kwera umukiriya amaze kuza inkorora niyo ndende bakatira bifata n'ikora. Ndavuga ati Mana abana ngiye kubarera gute, abana bagiye kubaho gute, ani wowe usigaje ijambo ryawe. Ndagenda mu bitaro, maze ugenda mu bitaro muri foriyame barambwira ati nta gituntu tubona. Barantumira radio barambwira ati ingwara yawe irayobeye. Dogiteri arambwira ati reka ndakurungike ku mudogiteri ajejwe ibintu by'amahayi yitwa Kamafu. Imuganda abona ibintu byawe birarenze. Maze kuhagera barambwira ati ingwara yawe ingwara nituyibona mu mahaha ameze nabi. Ndabwira Imana ati Mana nyimba washatse ko ntaha fire mu bwami bwawe. Kira kintu cyose nabamvuze nabi nabamugufuka amavuga ati Mana ntuhare jewe shikira ubwami bwawe bw'ijuru. Hari umugenzi mama ngerageza kumwereka inomero za telefone gira nini itaba Imana amenye ukuntu ashikiriza abantu. Haraza umumama umwe yahora asengera muri opodi. Arambwira ati wewe watereka utatereka Imana imbwiye yuko ndakujana muri opodi. Maze gushika muri opodi nari ndushe cyane. Umupasiteri arambwira ati haguruka. Baragerageje babiguha mu ndagara mbisi. Barakoze ibintu byinshi mu nzu wabamo. Ariko Imana irambwiye arandirimbira indirimbo ya Tawujene ngo senga ongera usenge cyane
gutandukanye gusenga kwawe niho nzogukiriza. Ijoro n'umurango sinaryama mu ijoro, nagenda kugura gahawa kugira ngo ndare mbona. Haragera igihe umuntu tubana arambwira to gukunda kugura gahawa ni impamvu nyabaki. Jewe bashaka gusenga cyane mu ijoro kubera iyo ngwara. Candavuga uku Mana uzomfashe wamumvyura isayo kuvyuka. Mana ndayibwira ati Mana kubera iki ndagukorera mezi uku nguma nkorora amaraso. Mana irambwira ati mwajya iyerekwa nawe umukozi w'Imana. Mwajya amazi n'ujya mu. Genda ufate umufuko agafuniko kuzuye amazi. N'igice cy'agafuniko hama wamuvyogo bino. Chambona kuronka amahoro. Ico gihe wari wamaze kuzanga. Ego nari namaze kuzanga. Chambona kuronka amahoro yankorora iragenda. Yamisonga ngana rindushe iramagabanuka. Canja ku mutwaro w'umugabo wanje canongera ndaza kwa pasteri. Muri ico gihe cy'umugabo wanje naguma mbona aje kunyica. Ndyamye nkabona aje kunyica. Ndyamye nkabona aje kunyica. Ndashika ngaha kwa pasteri. Ndabwira ati byo umugabo wanje nguma mbona ashaka kunyica. Kandi sije na birose njenye n'umuntu dukorana ya birose. Pasteri arambwira ati muri uku kwica nyene waza kwazo kwica. Imana irambwiye ko azokizwa. Ikindi naco uzoronka amahoro akijijwe bimwe bya wa mupasteri wa mbere aza mu isoko yambwiye. Arambwira ati siwe bameze nk'abamushuhuye umengo nabwenga afise. Ndafata Imana ndafata amafungo. Ndafunga ndisonzesha. Harageze igihe Imana irambwira ati muri uku gushurwa kwiwe ndabona ariko aradaho inzoga zose bari bamushuriyemo. Mbona umugabo atanguye kuba muzima. Mbona umugabo atanguye kundondera. Mbona umugabo kubera abana bahora bafungura nabi ubwihe atari bwagende bafurangingura neza. Atangura kuzara bitaho umuto igitondo ku mugoroba ariko cyakigongwe nacarasaba ariko communication nziza yaje nawe yaje tukomera amasho mwami Yesu yaje. Amen. Kakonyo mwarumvise kakonyo na yamazi. Mana yaduhaye yerekwa ryo gusengera umunyu umuntu wese azoshira mu mazi canka kakanwa azocakira. Niko kamukijije iyo nkorora. Aba dokteri nakamafa ajejwe by'amahaha n'ibindi byose byananiwe. Anwa ko kunyu n'amazi asenge yacarabohoka. Imana irahari canke nayihari. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Amen. Jene mbanje gushimira Imana yemewe shikuno munsi kuko byari bisaye ko napfuye nagiye muri block ituro zitatu. Imana yangiye kunganukana irampa ubuzima. Nonga ashimira mwungere. Yaraje kugira uwo munsi ugira kabiri asanga banje muri block. Hanyuma mvuye barambara ati pastor yamye hano. Imanje gutora ubwenge. Hanyuma mu nyuma na pasteri adere n'umufasha n'ukuri baraje barandaba nakorale haleluya barambaye hafi barasengera n'ukuri Imana hafi icubahiro abasengeye bose Imana bahezagire n'ukuri ndashima cyane Imana yemeye kunyongera iminsi yo kuba mu isi byarangiye n'abaganga bambare ati wewe Imana iguciriye akanzu. Amen. Kuko muri bose nije nababaye cyane. Imana ngenda ndasenga Imana uremeye ko mva mu isi. Imana yambara inzankumeza numvijwe iti ntacuba. Ngenda uko nyashitse kwa muganga hose nkumeza ntabaza abaganga ati je nimufashe munyarukane je nababaye cyane. Abaganga bacha baranyarukana muri block. Shitse ko nari fisi cyagushina ko ndadandariza mu cyambeze gusa amahera ngati ntayonze. Tinge tuyaharure tuyabike turayabati naya mvuye muri block rero nagiye gutora ubwenge afi mu gatondo. Bona umugabo wanje iruhande yanjye ndavuga ati mwaje hehe ndimwishe nyene z'amaraso ituro zitatu isheshe zitatu kugira nongere ngaruke kwa amaraso yari yaheze n'ukuri Imana hafi icubahiro yongeye kunyongera ubuzima. Ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Tudoze icubahiro kuko iguma yitaho ubwoko bwayo. Haleluya haleluya. Marayika w'ishengero ashishikara kuzigama ishengero. Yesu nashimwe. Naje gomba gushimira Imana kuba yarampaye agakiza. Kuba yarampaye nkaza ngaha. Kabisa. Imana yaraduha umupasiteri adukunda
nicyo gituma nanavuze ati iherezo ryanje ryose nzobaho nzopfe nsengera ngaha kuko hari impamvu mu ku kwezi guhetse itariki 5 naragize ikibazo umwana wanje aritaye Imana ntiyagwaye ariko abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi yafashwe saa 4 z'ijoro saa 4 z'umutaga yaracikanye pasiteri aramba hafi nicyo gituma mvuga ati ngaha n'abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi Imana ibahezagire amen. Kubana muri uwo mwanya ntibyoroshe ntibyanyoroheye kubw'uburyo n'iki ariko abakozi b'Imana bo ngaha barambaye hafi ntacyo mfise vraiment Imana yonyine niyo ifise cyo zobahemba Imana ihabwa icubahiro amen. Uyu muntu ndamukunda cyane ku by'agakiza kiwe ari mu bantu batabawe cyane gose uwo ni wa wundi yakorana n'abapfumu n'abarozi mu rwego rukomeye cyane yari afise yarescroka abantu mu rwego rukomeye waza kumurondera ukamubura kubera imiti yakoresha ariko Imana yamugiriye neza yari afise porogaramu yo kurongora abakobwa benshi n'abagore benshi gusumba se wiwe yari afise benshi ariko ageze hano ahura n'Imana abo yari yarasize ku rutonde bose baca baragenda iwabo nawe agumanya n'umwe. Haleluya. Ayo ndamukunda cyane ava kure aremera akaza mugabo ntasiba n'umunsi n'umwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanje uyu mwanya nagomba nshima Imana mvugana umuntu atari muri repentance arahombye cyane. Imana yaduhaye umukozi wayo adusengera ijoro n'umurango. Yesu nashimwe. Jewe rero ngiye gushinga intahe ibyambayeko. Jewe ubwa mbere ngikizwa mw'iri shengero narakijijwe ndabyinjiramwo Imana ikimpa igikorwa cyo kwama ndiko ndasengera ishengero kandi icyo gikorwa nkagikora nacika intege ku buryo nashobora kumara n'ukwezi naraye muhira nkaza minsi yose ku mugoroba namanza kurara ngaha kandi umugabo akabyubahiriza kuko naramubwiye ni jewe agakiza narose ntundeke ngo ndagafisha ubusa. Yesu nashimwe. Ku buryo rero icyo gihe hageze igihe umengo Satani araza aranyongorera ngo mbega iryo joro wamurara ngo mbega ni wewe ngo hamagara ubushenge numva mengo biriko biranzamwo ntangura gucika intege ntangura kuza rimwe rimwe ku buryo hageze ya Imana izira ndungikira imburi ndetse no mwijoro nkarota inzozi zinyereka ko nataye igikorwa cy'Imana ku buryo hageze ku munota wa nyuma mu kwezi kw'indwi none nagira isanganya. Iryo sanganya nagize ryari iry'urupfu by'ukuri abambonye nari napfuye ku buryo maze kushika ku bitaro ubwo nyene nkiri ngaho nza numva ijwi ry'Imana riraje ngo ubudeha mu gikorwa cyane ngo ni inshuti wutikize numva umutima uranse numva umutima uracitse nkeka abatanguye kunshikako navuze ni mu ndondera abakozi b'Imana Imana ibahezagire nibatevye kunshikako mwungere w'ishengero araza nico natanguye kumubwira nimwungere sinamusiguriye kuko nariko ndapfa nari nabonye ko urupfu rwaje niho aransengera Imana imuhumugisha aransengera avuga ati ntupfa amaze kumbwira ati ntupfa nca ndavyakiriye ngeze abantu b'abaganga baranyitaho by'ukuri hari umuganga nabonye aha Imana imuhumugisha kuko ubwa mbere abandi barase kumvura wamaze gushika aha no musaba ko yohaguruka mukamubona kuko aritaha abantu cyane. Ni yitwa Maria ni ari Maria n'uyu Imana imuhumugisha amaze gushika yarakoze ibishoboka by'ukuri abaganga nabo baboneraho kunyitaho baramvura maze gushika muri block bariko baransingiriza hajya urabona umuntu abasa n'uwagiye niho numva ijwi ry'Imana ngo ntupfa ngo ndacyagufise ku mugambi navuye muri block ngo ndakomeye kandi Imana ihumugisha Regina yangumye hafi baje nanje nyinja muri block
nawe akaja inyuma ya broke aguma ari kwizamu. Imana imuhe umugisha ku buryo abantu bose baranyitayeho. Igihe nashinga intasi narose umwanya wo kubashimira ubwo mugere duhaye umwanya muto abansengeye n'abagize icyo bakora mu buryo bushoboka. Imana ibahezagire. Amen. Ku buryo abantu baza bamwe bakaza kumwe ngo uzasubira gutambika isirima ntinzogitamba. Nabibonye ugitamba. Ntinzogitamba. Nabibonye. Haleluya. Amen. Bene data mutambira Imana harimo umuti. Kabisa. Mutambira Imana harimo umuti. Amen. Jabu ububara nari mfise naza gutamba numva nkibabara cyane nashika muhira numva bwagabanutse ubu rero numva bwaheze ubu ndasimba simba. Haleluya. Amen. Muyimera umugisha sindoyiva inyuma ubu rero nafashe ingingo ko nzobandanya igikorwa Imana yari yaramaye kugira ndakibandanye ubudeha mu gikorwa cyayo ko n'inshuti butikiza nanjye sinzosubira kudeha nzobandanya icyo Imana yanumye. Imana ibahumugize. Amen. Nimukarinde kuza muronka akanyafunyafu. Nimukarinde kuza muronka akanyafunyafu kugira ngo muhaguruke. Nimureke kudeha hakiri kare. Nimurinde gukosorwa. Nibyo sivyo? Ibakosore canke twikosore? Sawa iryo muri sohotse muri shitse. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 96 98.